ishimwe cyane, Imana ihabwe icubahiro, Imana ishimwe. Ego nanje ndashimiye Imana, numva nezerewe kuba hano imbere yanyu kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Haleluya. Rero uyu munsi numva twoyaga ijambo ry'Imana. Imana yashyize ku mutima wanje, Imana yashyize ku mutima wanje ijambo rivuga ngo humuka, ngo umenye ubugombe bw'Imana kuri wewe kandi ubugenderemo. Ngo humuka amaso, turafise amaso agaragara ariko kandi turafise amaso y'Mpwemu. Uyu munsi rero turaza kuvugana, wewe uri ngaha usabwe guhumuka. Suvuga ngo ntiwabona, ariko mu buryo bw'Impwemu hariho ahandi hantu Imana yifuza kugera. Haleluya. Hariho ahandi hantu Imana yifuza kugera. Amaso yawe y'Impwemu akanure, abone icyo Imana ikwifuzako muri kino gihe tugezemo. Imana ishimwe. Reka badusomere ijambo numvise riza ku mutima wanje igihe numva ko nzavuga ubutumwa uyu munsi. Numvise ijambo rivuga ngo humuka wuzuzwe Mpwemu Yera. Turisanga mu Byakozwe n'Intumwa igabane c'icenda, turasoma kuva ku murongo wa mbere gushika kuri 22. Reka dusabe umusomyi w'uwo munsi adufashe. Ibyakozwe n'Intumwa ikigabane c'icenda kuva ku murongo wa mbere gushika kuri 22. Imana ishimwe. Ego umurongo wa 17 uravuga ngo Ananiya aragenda yinjira mu nzu, amurambika kw'ibiganza, aramubwira ati, Sawuli mwene data, umwami arantumye, niwe Yesu yakubonekeye mu nzira wazananye, ngo uhumuke wuzuzwe Mpwemu Yera. Haleluya. Imana ihabwe icubahiro, Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icubahiro rwose. Ego iri jambo turakunze kuryumva, ariko uyu munsi ndashaka uritahure gushasha. Twavuze ngo humuka umenye ubugombe bw'Imana kuri wewe. Haleluya. Humuka. Imana ishimwe. Sawuli rero twumvise ngo yari umuntu ahama ubwoko bw'Imana, abambaza umwami Yesu ngo yarabahama, yarabarondera ngo kugira ngo abice, akarondera ivyete ahantu hose yagenda arondera ivyete mu mafarisayo kugira ngo agende ngo abasanga aho bari, maze abatware mu mvuto no kwicwa bicwe. Imana ishimwe cyane. Mugabo ngo umwami Yesu amugendera ari mu nzira, ngo aramubwira ati, Sawuli umpigira iki? Aturinde ga mwami, ati ndi Yesu uri kurahiga. Imana ishimwe. Twumvise uburyo rero Ananiya yahagurukijwe ngo genda umurondere, ngo umurondere kandi ngo umubwire uti humuka. Ico gihe Yesu amugendeye ngo yaciye agira ikintu cyo guhuma amaso. Mugabo ngo Ananiya amukozeko ngo havako ibintu vy'ibikaragashi, ngo bimuvako, ngo mu nyuma ngo arabona, kandi ngo atangura kuvuga mu ndimi, humuka wuzuzwe Mpwemu Yera. Haleluya. Imana ishimwe. Uyu munsi twumvise ingene Sawuli mu bisanzwe yari kwagenda urugendo Imana itamugombamwo, ariko ngo agendererwa na Yesu, ibintu birahinduka. Ngo ahindukira, yari kwagenda nko mu nzira igenda uku, ariko mu kanya gato isase Ananiya ngo amurambitse kw'imiganza akamubwira ati humuka kandi wuzuzwe Mpwemu Yera. Haleluya.
ngo aca ahindukira uku, ava mu nzira yarimwo ahindukira kuno, atangura kwamamaza izina rya Yesu, avuga ko Yesu ari umwami, avuga ko ari umwana w'Imana, avugira Yesu, amushingira intahe ibintu atari yigeze akora. Imana ishimwe, haleluya. Humuka wuzuzwe Mpwemu Yera. Imana ishimwe. Naguma numvira ijambo ngo humuka, humuka wuzuzwe Mpwemu Yera. Twebwe natwe uyu munsi turabwirwa ngo humuka mumenye ubugombe bw'Imana kuri mwebwe. Imana irabagomba, Imana hari ikibanza bashakamwo, Imana ibarondera mu rugendo hamwe na Yesu. Haleluya. Natumwe kubabwira ngo humuka mu buryo bw'impwemu. Uyu Sawuli yahumutse mu buryo bugaragara, ariko no mu buryo bw'impwemu yarahumutse. Ariko mwebwe ntimuri impumyi, ariko ndazi ko ari gituma Mpwemu Yera yifuza ko tuvugana kuri ibi bya Mpwemu Yera. Haleluya. Imana irifuza, haleluya, ngo humuka ugendeshwe na Mpwemu Yera. Humuka uzura ubugombe bw'Imana, umenye icyo Imana igushakako, hanyuma ukibemo. Haleluya. Umenye icyo Imana igushakamo muri kino gihe. Haleluya, haleluya. Sidiko ndabita impumyi, ariko humuka, humuka ugende mu bugombe bw'Imana, ujyane n'umwami Yesu. Twarakiriye umwami Yesu. Rero turiko turabwirwa ibya Sawuli yuzuzwa Mpwemu Yera, ngo kuva yuzuzwa Mpwemu Yera yagendeye mu bugombe bw'Imana. Kuva yuzuzwa Mpwemu Yera yavugiye Yesu, yagenda avugira Yesu haca hose, yagenda ashinga intahe ko Yesu ari umwami, ko Yesu akiza, ko Yesu agira neza, yagenda ashinga intahe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Twebwe kino gihe turimo twahamagariwe iki mbega? Icyo twahamagariwe ni ukwamamaza ibya Kristo. Haleluya. Twamamaza ibya Kristo, turamamaza, tukavuga ko ari Imana igira neza, turavuga ko akiza, Yesu akiza, tugashinga intahe. Mbega mwumva mwiteguye, mwumva mwiteguye kujyana na Yesu, mwumva mwiteguye kugenda mu rugendo Imana ibagombamo. Haleluya. Mwumva mwiteguye, mwumva mwiteguye kugenda aho Imana ibashaka. Mwiteguye, muriteguye, 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 muriteguye. Bibabera uko muvyizeye, bibabera uko muvyizeye, bibabera uko muvyizeye, bibabera uko muvyizeye. Rero turavugana ubwa mbere hariho kurongorwa na Mpwemu Yera. Kurongorwa na Mpwemu Yera mu byo tubayemo byose, kurongorwa na Mpwemu Yera. Muri ubwo rugendo rero turi kumwe na Yesu, ubwo rugendo Yesu atugombamo kuba mu bugombe bw'Imana, hari byinshi dusabwa. Turaza kuvugana bike bike, nitwo bivuga byose, ariko icyambere turavuze ko ari kugendana na Mpwemu Yera. Ndumva hari ikintu Imana ishaka kudukorera muri no rushengero. Ndumva hari ikintu Imana ishaka ko tubamwo mu buryo bugaragara. Mpwemu Yera, twame tuvuga ngo dukoreshwa na Mpwemu Yera, dukoreshwa na Mpwemu Yera. Mbega turamufise twese, mbega twararonse umubatizo wa Mpwemu Yera twese. Ariko numva arakaryo abatarabikorerwa babibemwo. Byukuri uronka umubatizo wa Mpwemu Yera, hanyuma ugendane na Mpwemu Yera, Mpwemu yakurongore. Barishimwe. Twariko turabwirwa ijya mbere ko dusabwa kuba mu Mpwemu, nuvuga kuronka umubatizo wa Mpwemu Yera, turongogwe na Mpwemu Yera. Icya kabiri dusabwa gusenga. Gusenga ni ukuba ku birenge by'umwami wacu Yesu, tukarondera kuba mu busabane hamwe nawe. Imana ishimwe. Kugusenga, kandi gusenga kose wifatanya n'Imana biciye kuri Mpwemu Yera. Haleluya. Wifatanya nayo uciye kuri Mpwemu Yera. Ndavuga rero ugusenga ni kuba mu bisabane hamwe n'Imana, kwifatanya na Yesu, ariko kandi
ufashwa na Mpwemu Yera, uri mu burongozi bwa Mpwemu Yera. Mu gisoma mu byakozwe n'intumwa, ndaza gusoma hato ntitunda kwasoma hose. Ibyakozwe n'intumwa igabane c'icumi, uzo bishobora zosoma umumarayika yiyereka Koruneliyo ku gabane c'icumi bihera ku murongo wa mbere bigashika ku murongo wa 48, ariko uzo bishobora zobisoma. Ndaza kugerageza gusoma hato hato. Ngo i Kaisariya hari umuntu yitwa Koruneliyo, umugabisha w'abasoda 100 wo mu ngabo zitwa Abanyetariya. Ngo yari umuntu yubaha Imana akayitinya nabo mu nzu yiwe bose. Yagirira abantu ubuntu bwinshi, agasenga Imana ubudasiba. Ngo abona yeretswe imbona nkubone umumarayika w'Imana yinjiye iwe, hari nk'isaha 9 z'umunsi. Aramuhamagara ati Koruneliyo, nawe amukanurira amaso afise ubwoba. Aramubaza ati niki ga mwami? Aramwishura ati gusenga kwawe n'ubuntu bwawe vyaduze bibicibutso imbere y'Imana. Haleluya. Ngo vyaduze gusenga kwawe. Ku murongo wa 34 turaza reka tusimbireho, turaza kuvuga ibiri hagati, turaza bivuga. Ariko ku murongo wa 34 aravuga ngo Petero ngo yanzika kuvuga ati nukuri niho nkimenya yuko Imana itarobanura abantu ku butoni, ariko mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo kugororoka iramwemera. Haleluya. Ngo iramwemera. 37 ngo iryo jambo mwebwe murarizi ngo ryamamaye i Yudaya hose, ritanguriye i Galilaya hanyuma y'umubatizo uwo Yohana yigishije, rivuga ibya Yesu umunyanazareti, ingene Imana yamusutse ko Mpwemu Yera n'ubushobozi, akagenda agirira abantu neza, agakiza abo bose wamugwanizi atwaza amanyama, kuko Imana yari kumwe nawe. Natwe turi vyabona byo gushingira intahe ivyakoze byose mu gihugu c'Abayuda bo ni Yerusalemu. Umwembi yishe bamumanitse ku giti. 42 aravuga ngo atugera kumenya abantu no gushinga intahe ko ari w'Imana yashinze kuba umucamateka w'abariho n'abapfuye. Abavugishwa n'Imana bose bamushingiye intahe bavuga yuko umwizera wese azoharirwa ibyaha ku bw'izina ryiwe. 44 haravuga ngo Petero akivuga ayo majambo, Mpwemu Yera aramanuka aja ku bariko barumva iryo jambo bose. Haleluya. Ngo Mpwemu Yera aramanuka aja ku bariko barumva iryo jambo bose. Abizeye bo mu bakebwe barumigwa, abazananye na Petero uko bangana, kuko n'abanyamahanga nabo basutswe ko ingabire ariyo Mpwemu Yera. Haleluya. Haleluya. Muvise inkuru za Koruneliyo, ngo yari umuntu yubaha Imana kandi asenga cyane, ariko ntiyari bwuzuzwe Mpwemu Yera. Mpwemu Yera niyo yari kumwe nawe, ariko Imana kubwo gusenga kwiwe iheza iramwiyereka, iramubwira ati tumako naka. Haleluya. Tumako umukozi wanje. Haleluya. Simoni Petero. Hanyuma ngo aramutumako. Simoni Petero nawe ngo yari yeretswe mu nzozi, yerekwa, nibaza ko yariko yerekwa ati ntugakengere abantu bazoza kurondera n'ahatari Abayuda, kuko mu mategeko yabo ngo Abayuda ntibagendana n'abandi, ntibavugana n'abandi. Mugabo aramubwira ati uzubitabe, maze arabitaba. Niho kuvuga ati niho nkimenya ko Imana itarobanura ku butoni. Haleluya. Ngo Imana ntirobanura ku rutoni. Bene data, Imana ntirobanura ku butoni. Uyu munsi natwe
turashobora kuba harimo abisuzugura, ariko nagomba ndakubwire ngo Imana ntirobanura ku butoni. Icyo yateguye gukorana na naka nawe birashobora kugikoresha. Icyo yateguye gukorana na naka si ibyo umukozi w'Imana ngo naka cyangwa naka, si ibyo umupasitori gusa, si ibyo umuevangeliste, ariko nawewe Imana yiteguye gukorana nawe. Haleluya! Yiteguye gukorana nawe. Ikindi nacyo twumvise nuko aba bantu kubera gusenga kwa Koruneliyo yamuhaye umukozi w'Imana amufasha, amubwira ibya Yesu. Ni ukuvuga amakuru ya Yesu byari bikenewe ko amenyekana, byari bikenewe ko bayamenya n'abatayazi. Ni ukuvuga ngo igikorwa gikomeye nicyo kumenyekanisha ibya Yesu, ngo ko Yesu ari umunyabushobozi, ko Imana yamushyize ko Mpwemu wayo ngo akagenda akiza abantu. Haleluya! Ayo makuru rero ngo Petero ariko arabivuga abibwira Koruneliyo nabo bari kumwe, abari bamwegereye, ngo arabahamagaye kugira bumvirize hamwe ubutumwa. Ngo ariko arabivuga ngo bose buzuzwa Mpwemu Yera. Haleluya! Buzuzwa Mpwemu Yera kuko bemeye bagahaguruka, bemeye bakagamburuka, bakumviriza ikiva ku Mana. Bivuga ngo rero umugambi w'Imana kuri bo kwari uko buzuzwa Mpwemu Yera, hanyuma bakaba ibikoresho by'Imana, bakaba abakoreshwa n'Imana. Rero ngo natwe icyo dusabwa twuzuzwe Mpwemu Yera, tumenye icyo Imana tugombako, tumenye ko icyo Imana dushaka uko bwa mbere no guhinduka, tukava mu byo twarimwo tugahindukira, tukaba abana b'Imana by'ukuri, hanyuma tukavuga ubutumwa bw'Imana, tukavuga ubutumwa bwa Yesu, tugashinga intahe. Kandi tuzoshinga intahe, abantu batumenyera ku byamwa byacu. Si ibyo kugenda turavuga gusa, twebwe ubwacu tumaze guhindurwa n'iri jambo ry'Imana, Mpwemu Yera ari muri twebwe, tuzogenda tubivyitegererezo. Ni ukuvuga turi intahe. Mwene data, ndakwifuriza kuba intahe aho ubaye, uba intahe mu kibano, uba intahe mu Burundi, uba intahe mu mahanga, kuko niho twahamagariwe. Imana ishimwe. Rero ngo Imana ntitoranya ku butoni, ngo abantu bose bayiyegereje, abantu bose bayirondera, Imana irayibiyereka. Uyu munsi nawe uri mu bantu Imana igomba kwiyereka, Imana ishaka gukoresha, uri muri bo. Mbega urabyemera? Mbega urabyemera? Uremera ko Imana yo gukoresha? Haleluya! Haleluya! Witegure, iki ni igihe cyawe. Iki ni igihe cyawe cyo gukoreshwa n'Uhoraho. Iki ni igihe cyawe cyo gukoreshwa na Mpwemu Yera. Iki ni igihe cyawe, haleluya, aho uba intahe igendagenda, ukamamaza ibya Kristo. Uzovuga naho utovuga, uri intahe igendagenda. Haleluya! Vuga uti ngiye kuba intahe igendagenda, uti ngiye kuba intahe igendagenda, ngiye kuba uwamamaza ibya Kristo. Uti novuga Kristo ari muri jewe. Haleluya! Novuga hari kiri muri jewe, hari muri jewe, hari uri muri jewe. Ndamamaza Kristo ari muri jewe, kuko ni ari muri jewe. Mpwemu Yera ashoboza kugenda nkawe, ntegereza kugenda nka Kristo. Haleluya! Mana ishimwe. Kristo rero niwe karorero kacu, ni karorero kacu kubera ibyo yakora byose. Avuga ngo abazonyizera bose bazobikora, kandi ngo nibirengeye nibisumba bazobikora. Mana ishimwe. Witegure gukiza abagwayi. Uyu munsi ndumva hari ikintu gishasha kuri wewe. Wahora witega ko ari ukoregwa, ariko witegure gukorera abandi. 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 Ushingire ntaho umwami wawe Yesu, hanyuma bakorere ukiza abagwayi. Haleluya!
uvuga ubutumwa bwiza bw'amahoro, abantu baroranirwe kubera ari huri. Haleluya, haleluya. Ndavuga ngo impinduka, ndatura impinduka kuri mwebwe, ndatura impinduka kuri mwebwe. Ndavuga ngo aho mugenda genda hose ibintu bihinduke, ibintu bihinduke, ibintu bihinduke, ibintu bihinduke, ibintu bihinduke, 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 bimenyekane hose ko Kristo aganje, bimenyekane hose ko Kristo aganje, bimenyekane ko Kristo ari umwami, ari umwami wacu. Haleluya, haleluya. Bimenyekane ko Yesu aganje muri wewe, ko Yesu aganje muri wewe. Bimenyekane, bimenyekane ko Kristo ari kumwe nawe, Kristo ari kumwe nawe, Kristo ari kumwe nawe, Kristo ari kumwe nawe. Haleluya, haleluya. Ndavuga ngo impinduka, 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 impinduka ku muntu wese ari ngaha, impinduka ku muntu wese ari ngaha. Haleluya, haleluya. Twabwiwe ngo gusenga, ugusenga kwawe. Mpwemu Yera, mwumvise ko Imana Yesu ngo yifuza ko tubana na Mpwemu Yera. Yesu yifuza yuko turongorwa na Mpwemu Yera aho turi hose, tuvugishwe nawe, dukorane nawe, dukora ibyo turongoramwo. Kandi birashoboka mwene data, birashoboka, birashoboka kurongorwa na Mpwemu Yera aho uri hose, ukavuga ibyo Mpwemu Yera ariko arakubwira. Haleluya, birashoboka. Mu murimo wawe wahamagariwemwo, aho uri hose birashoboka kurongorwa na Mpwemu Yera. Uwo Mpwemu Yera rero twaramuhawe, bamwita muri Bibiliya bavuga ngo umwitsa. Reka turabe igikorwa cy'umwitsa, igikorwa cy'umwitsa. Igikorwa cy'umwitsa turabisanga muri Yohana 16 kuva ku murongo w'indwi gushika kuri 15. Haravuga ngo ariko jewe ndababwira ukuri, ikizogira icyo kibamarira nuko jewe ngenda, kuko nintagenda umwitsa ntazoza kuri mwebwe, ariko ninagenda nzomubarungikira. Uwo niyaza azohinyuza ab'isi, abemeza ivy'icaha, ivy'ukugororoka n'ivy'urubanza. Ivy'icaha kuko batanyizeye, ivy'ukugororoka kuko nja kwa Data kandi namwe muzoba mutakimbona, ivy'imanza kuko umwami w'iyisi yaciriwe urubanza. Nari ngifise vyinshi vyo kubabwira, ariko ntimushobora kuvyihanganira ubu. Ariko uwo Mpwemu w'ukuri niyaza azobarongora abashitse ku kuri kose, kuko atazovuga ivyo yigeneye, ariko ivyo azokumva vyose nivyo azovuga, kandi azobamenyesha ibigira bize. Uwo azoshimagiza jewe, kuko azokwakira ku vyanje akabibamenyesha. Ivyo Data afise vyose ni ivyanje, nico gitumye avuga ko yakira ku vyanje akabibamenyesha. Amen. Haleluya, Imana ishimwe. Igikorwa cy'umwitsa. Haleluya. Ngo ndababwira ukuri, ngo ikizogira icyo kibamarira ngo nuko jewe ngenda. Ubwo ni Yesu avuga ngo kuko nintagenda umwitsa ntazoza kuri mwebwe. 8 haravuga ngo uwo niyaza azohinyuza ab'isi, abemeza iby'icaha n'ivyo kugororoka n'ivy'amateka. Haleluya. Yesu ariko aravuga ati nzobabera byiza ko ngenda kugira ngo Mpwemu Imana akorane namwe. Haleluya. Mpwemu Imana akorane namwe. Nariko ndavuga nti rero gusenga kwawe, gusenga kwawe, Mpwemu Imana aba muri wewe, arakuyobora. Ufise Mpwemu Yera, ugusenga kwawe kugira akamaro kuruta. Kubera iki? Mpwemu Imana avugana nawe, kuko Yesu ntakihari, ariko Mpwemu Imana niwe Yesu ari muri wewe, avyagiye muri wewe.
mbega ntumva ufise inyota yo kuvugana nawe igihe cyose. Haleluya, haleluya. Abumva bafise inyota ndabifuriza ko Mpwemu Imana bagendera, Mpwemu Imana bagendera, Mpwemu Imana bagendere, abarongore, abavugishe, avugane nawe igihe cyose, akorane nawe igihe cyose. Haleluya. Kuko ngo ni iby'inyungu. Kristo yavuze ngo ni inyungu zanyu ko ngenda, ariko Mpwemu Yera ni abarongora, niyaza azobana na mwebwe mwese. Nukuvuga ngo umuntu wese anyizera, umuntu wese yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, umuntu wese yabatijwe muri Mpwemu, ase Mpwemu Yera. Mpwemu Yera ni wamuyobora. Haleluya. Mpwemu Yera ni wazomushitsa kukugororoka. Twama turiko turavuga ngaha ivyaha byananiranye, mwene data, Mpwemu Yera ari kumwe nawe agushoboza guheba icyaha. Nico cyambere, agushoboza kuba muri kameremere yande ya Kristo. Mpwemu Yera aragushoboza. Haleluya. Numva novuga ndabishimitse, Mpwemu Yera azogushoboza guheba icyaha. Ndavuga ngo ibyaha twama turiko turavuga, n'ubu ndasubiye kubivuga, ibyaha by'ubusambanyi wisanga muri byo utabyifuza, ariko nagomba ndakubwire uwo Mpwemu Yera ari kumwe nawe aragushoboza, kuko Mpwemu y'Imana niwe Mana muri wewe. Aragushoboza guhindukira. Ndakwifuriza mwene data, nawe uri mu cyaha cyakunaniye guheba, uyu munsi Mpwemu Yera kugendere, 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 aguhindurira ibihe, ibyakunaniye byose guheba. Mpwemu Yera agushoboze, aguhindukize, agutware mu nzira igororotse, agutware mu nzira uhora kugombamwo ubugombe bw'Imana. Haleluya. Ubugombe bw'Imana ubwa mbere nuko uheba icyaha, nuko uva muri kameremere Imana idakunda ukaba muri kameremere ya Kristo. Tubironkeshwa niki? Mpwemu Yera. Turonkeshwa niki? Gusenga. Haleluya. Gusenga twegera Imana. Twavuze ngo gusenga. Mwene data, ndagutumire kwegera Imana cyane kurusha uko wahora. Usenge, Imana igushoboze. Wegera Imana cyane. Mpwemu Yera abane nawe, Mpwemu Yera kuyoboze, Mpwemu Yera kuyobore, Mpwemu Yera kwereke ikibereye inzira y'Imana, icyo Imana ikugomba ko Mpwemu Yera kikwereke, utambukire muri byo. Haleluya. Yaba ari byo no kwigirira, nubu menga twese twotarukira handi hantu. Haleluya. Tukarongorwa na Mpwemu Yera. Umuriro wa Mpwemu Yera ukaguma muri twebwe, tugamuma twibuka ko dufise Mpwemu Yera, ko dufise umukiza, ko dufise Yesu. Haleluya. Tukajabukira handi hantu, ibyatugora byose, ibyatubera umusozi biraheza bigahinduka amataba. Haleluya. Ndakwifuriza mwene data, icyari umusozi imbere yawe kihave. Utumbere Yesu wenyene. Haleluya. Mpwemu Yera gushoboza kubana na Yesu. Twabwiwe ngo ugusenga ni cya kabiri. Bwa mbere kugira Mpwemu Yera muri wewe, icya mbere kugira Mpwemu Yera muri wewe, icya kabiri ugusenga. Icya gatatu numva no kubwira ngo ugusenga kwawe mbega komeze gute. Haleluya. Turabwirwa mu Banyefeso 6 umurongo wa 18 haravuga ngo musenge muri Mpwemu igihe cyose. Haleluya. Ngo musengere muri Mpwemu ibihe byose,
mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ibyo mubibere maso mukobeje rwose musengera abera. Haleluya! ngo musengere muri mpwemu ibihe byose mu buryo bwose bwo gusenga kwinginga, kandi ibyo mubibere maso. Haleluya! musengere muri mpwemu ibihe byose. Gusengera muri mpwemu ni byiza ko uba wararose umubatizo wa mpwemu yera, uba uri muri mpwemu ibihe byose. Usabwa rero si ugusenga gusa, ariko icongeye ko ugusengera muri mpwemu ibihe byose. Haleluya! usengere muri mpwemu igihe cyose, kandi ngo ubibere maso kugira ngo umwansi ntaronke ahaca, kuko umwansi Satani yamagavye, ariko nawe kubw'ico wahawe, kubw'ico uri hejuru, uri hejuru ya byose, uri hejuru y'ibyo Satani yo gukorera. Kubera iki? hariho umukiza ari muri wewe, hariho umukiza akugwanira intambara zose, hariho umukiza iyo umwambaje nawe arakwitaba ngo musenge muri mpwemu ibihe byose. Bene data, twige gusenga muri mpwemu ibihe byose, si gusenga gusa, ariko dusengere muri mpwemu ibihe byose. Haleluya! abo turi kumwe tugira uku. Haleluya! ngo dusengere muri mpwemu ibihe byose. Ikindi naco nuvuga ko ari icya kane, gusenga. Twavuze ko ari icya kabiri, gusenga muri mpwemu. Icya kane, gusenga wisonzesheje. Turabwirwa muri Bibiliya, abantu b'Imana baratubera akaberorero, abakozi b'Imana. Na Yesu wenyene yaragenda ku musozi yisonzesheje agasenga. Imana ishimwe. Yesu rero ikintu cyo kuba maso, muravyibuka abwira intumwa ziwe ngo mbega ngo ntimwoba maso mugasenga ngo kugira ngo ntimugwe mu mosha mabi. Bene data, ibyo yabwira intumwa kiya gihe natwebwe uyu munsi arabitubwira ngo tube maso, dusenge cyane kugira ngo ntitugwe mu mosha mabi. Kandi nitwasenga Mpwemu Yera abana natwe, Mpwemu Yera araduha kubona ikibereye, aduha kubona ubugombe bw'Imana. Haleluya! Muravyibuka ku musozi ababwira ngo, abwira intumwa, mbega ntimushoboye kwihangana ngo mube maso ngo n'isaha n'imwe. Arababwira, abahanura ati mube maso, musenge ntimugwe mu mosha mabi, mube maso musenge. Uyu munsi nandi ndabwira impwemu zacu, zawe, impwemu yawe n'iyiwanje, tube maso dusenge ntitugwe mu mosha mabi. Kubera iki? Iyo tudasenze tuba mu mosha mabi. Gusenga ni byiza, gusenga mu mpwemu, gusenga twisonzesheje. Haleluya! turabahizi, abahizi twahamagawe muri iki gihe duteza kubibamwo. Mbega wewe wumva ubereye kwitwa umuhizi, wumva ubereye kwitwa umuhizi wo kwizera? Umuhizi mbega uri umuhizi? Abahizi bagira uku, wumva ubereye kwitwa umuhizi? Haleluya! Umva ubereye kwitwa umuhizi, umva ubibereye. Imana iragushaka nk'umuhizi wo kwizera, ngo ivyo ubayemo byose wame wizeye ko uri kumwe nayo kandi arizo kushoboza. Twabwiwe rero gusenga muri mpwemu, gusenga twisonzesheje, hanyuma tubabahizi bukwizera. Haleluya! Tubabahizi bukwizera nico twahamagariwe bene data, kwizera umwami ko ashoboye, kwizera Paulo yaravuze ubutumwa ahantu henshi. Hari n'igihe yavuga ati, tubisanga muri Korinto ba mbere igabane c'icenda umurongo wa 16, aravuga ngo iyo mvuga ubutumwa singira ico nirata, iyo mvuga ubutumwa singira ico nirata, kuko mfise ikingobera, ntavuze ubutumwa nobona ibara. Mana ishimwe. Mwene data,
numva ndakwifuriza nawe kuba muri uru rugezo, kuko mu byo duhamagariwe kuvuga ubutumwa. Numva ndakwifuriza kuvuga ubutumwa aho uciye hose, umwami Yesu amenyekane, abantu benshi bakizwe ku bwawe. Haleluya. Umere nka Pawulo avuga ati sinshobora kwihangana, ntibinkundira, ndabyisangamwo, navuze nobona ibara. Haleluya. Ngo navuze nobona ibara. Ikindi dusabwa ngo nukuba mu mashimwe igihe cyose. Turasabwa, Imana iratugomba ko twama dushima igihe cyose. Tuzi imbere yayo tuza twidoga, tuza turira, ariko Imana irifuza ko tuba mu mashimwe. Haleluya. Amashimwe yawe aranezera Imana. Zaburi 84 umurongo wa 4 n'uw'icumi ndahasome ngo hahigwa ababa mu ngoro yawe bama bagushima ubudasiba. Hahigwa ababa mu ngoro yawe bama bagushima ubudasiba. Ngo kuko kumara umunsi umwe mu nyubakwa zawe kuruta kumara iyindi gihumbi ahandi. Haleluya. Kuba mu ngoro yawe tugushimagiza, Imana irabinezererwa. Iyo dushitse mu ngoro y'Imana dushimira Imana bivuye ku mutima, ntitwibuke ego nivyo turashobora kuba dusibikugwa, ariko twame dushima. Imana iranezerwa n'amashimwe yacu. Haleluya. Imana iranezerwa n'amashimwe yawe. Imana iranezerwa n'amashimwe yawe. Ushimira Imana uko biri kose, ube mu mashimwe. Haleluya. Imana ihabwe icubahiro, ube mu mashimwe. Ikindi rero twahamagariwe ni ukuba umuco. Mbega uri umuco aho ubaye? Kuba umuco. Matayo 5, reka tuhasome. Matayo 5:13 gushika kuri 16. Kuba umuco waka. Ngo muri umuco w'isi, muri umuco w'isi, muri umuco w'isi. Ngo igisagara cubatswe ku mpinga y'umusozi ntikigira ngo ntigishobora guhishwa. Muri umuco w'isi kandi muri umunyu w'isi. Haleluya. Umuco wanyu ukayangane, uboneshereze benshi. Haleluya. Muri ivyo dusabwa hari igikorwa cy'urukundo, igikorwa cy'imbabazi, kwihangana, kwihana iyo bikenewe. Ibyo byose turabisabwa. Rero abantu bazoba ku muco wawe. Ibi bikuruhishe cyangwa ibintu bishobora kukononera kukuba mu kibanza Imana ikwifuzamwo, ubivuyemo. Werekane urukundo, ube umunyembabazi, werekane kwihangana iyo bikenewe, wihane. Imana ishimwe. Haleluya. Mu bushobozi bwa Mpwemu Yera bushishikare gukoreramwo. Ibyakozwe n'intumwa igabane cya mbere igice 8 ngo ariko ngo muzohabwa ubushobozi Mpwemu Yera niyabazako muzoba ivyabona byo kunshingira intahe i Yerusalemu, i Yudaya hose ni Samariya gushika ku mpera y'isi. Haleluya. Haleluya. Ubushobozi bwa Mpwemu Yera, ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Mpwemu Yera kugendere, Mpwemu Yera gukoresha, Mpwemu Yera kubonekemo, Mpwemu Yera bane nawe, Mpwemu Yera aganze muri wewe, Mpwemu Yera akugendeshe, akuyobore. Haleluya. Ibyo twavuze byose uri kumwe na Mpwemu Yera, wegera Imana cyane, ugasenga mu mpwemu no mukuri, Mpwemu Yera azogushoboza. Haleluya. Ubushobozi bwa Mpwemu Yera bubane nawe rero muri iki gikorwa duhamagariwe cy'ikanguro. Twebwe twahamagawe nk'abavyura abandi, ntitwahamagawe nk'abakira gusa. Turakira ariko tugatanga. Twahamagariwe kubw'abandi, twahamagariwe gukorera abandi. Turi inyishu kuri benshi, wowe uri inyishu ku bantu benshi. Uyu munsi ni wowe wifata nk'umukene, nk'umugorwa ataco ashoboye, urondera byose ku bandi. Ndashaka uyu munsi bihinduke. Uhamagariwe ku muco w'isi, uhamagariwe gukorera abandi, gukorera abandi, gukorera abandi, gukorera abandi.
haleluya, gukorera abandi, haleluya. Hamwe na Mpwemu Yera uzoshobozwa witwararika iby'abandi, ibyawe umwami Yesu arabibona, ariko witwararika iby'abandi ubu muco w'isi, haleluya. Mpwemu Yera akuzurize inkomezi, akuzurize ubwo bushobozi tuvuga, twame tugo turavuga, bukuzure, bukugendere. Mana ishimwe, Mana ishimwe cyane. Mu bisanzwe twebwe nkuko nariko ndavuga turabakorera abandi, twahamagawe guhindura ibintu aho tubaye, mu gihugu cy'u Burundi no mu mahanga. Twahamagariwe guhindura ibintu, twahamagariwe kuzana ikanguro, twahamagariwe kuvuga ibya Yesu. Ntidutinye, umwami Yesu ari kumwe natwe. Uyu munsi ndakubwira ngo ikangure wowe usinziriye, ikangure wowe usinziriye, ikangure wowe usinziriye, ikangure wowe usinziriye, wowe utaraba mu bikorwa, tangura ikangure. Umwami Yesu aragushoboza, umwami Yesu ari kumwe nawe. Ikangure, 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 ikangure. Harageze, harageze, ikangure. Umenyekanishe amakuru ya Yesu, uvuga ibya Yesu, abantu bagirwe neza, abantu bakizwe, abantu babohoke, abantu bakire biciye kuri wewe. Haleluya, haleluya, biciye kuri wewe. Imana ishimwe. Mu gitabo cya Esteri baravuga ingene Esteri yabaye umwamikazi, akaja kuba ku kirimba. Yari umuyuda, yaba kwa Moridekayi, hanyuma niwe yaramureze. Hanyuma rero bari kubararondera umwamikazi, bagwa kuri Esteri, agenda uko. Mu igihe kigeze haba intambara hagati ya Hamani na Moridekayi, kubera Moridekayi yase kumwunamira, abandi bamwunamira. Moridekayi nawe yari umuyuda. Hanyuma Hamani avuga ati jewe ngombe nkorera ikibi Moridekayi, mugabo sinobishobora ntaciye ku bwoko bwiwe bwose. Yumvise ko ari umuyuda, amugirira umugambi ukumwicisha. Imana ishimwe. Amubwira umugambi mubi, kandi uwo mugambi awugira ku bayuda bose. Hanyuma Moridekayi atuma ko Esteri, aramubwira ati urazi ibintu tugombe tubemwo, urazi ngo bari mu kwisonzesha basenga, ngo ntawubizi. Ijambo ndashaka kuvuga nuvuga ngo ntawubizi ngo icyatumye ubu mwamikazi muri iki gihe. Kumbure ko arugira ngo urokore ubwoko bwawe, ntawubizi, ntawubizi. Haleluya. Mwene data, iryo jambo ryabwiwe Esteri, ako numvise kuri twebwe ntawubizi. Imana yakuzanye muri Emmaus, ntawubizi. Imana yakuzanye muri Emmaus, yagukuye kure ikuzana muri Emmaus. Ntawubizi, 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 ntawubizi. Kumbure kwari kugira ngo ubwoko bw'Imana butabagwe, abarundi benshi bakizwe biciye kuri wewe, kuko twahamagariwe ikanguro, gukangura abarundi n'amahanga. Ntawubizi rero, nkuko Esteri yari yashitse ku kirimba. Igituma ndagumye numva ngo ntawubizi, nawe mwene data, Emmaus turi ngaha mu Maramvya, twari gushobora kuba turi Bujumbura, ishengero ry'Ibujumbura, mugabo Imana yaduhamagaye gukorera muri iki kibanza. Haleluya. Yari ifite umugambi rero, we uri muri Emmaus, ntawubizi. Igituma Imana yaguhamagaye ukaba muri no rushengero uyu munsi, kwari kugira ngo utabare benshi, abantu benshi bakizwe kubera wewe, abantu benshi bagirwe neza kubera wewe. Sindabitinya ndabivuga, ntawubizi, ntawubizi. Icyatumye uba muri Emmaus uyu munsi kwari kugira ngo ubwoko bw'Imana butabagwe, ube muri ikanguro, ukoreshwe n'Imana mu buryo budasanzwe. Mbega muriteguye?